yakunda nyine kunezereza mu mutima wiwe ntakunda gushavura ngo abaze umutima wiwe cyane aba umuntu nyine yiha amahoro mu mutima wiwe twe dusohoka ari bima dusohokanye wowe ntushobora kwitora ngo wisohokane oya ntitwashobora basi nawe muvukana twe tuvukana amahera twayakura twe ntitugenda ahantu mimi tutatubwiye tugende mimi n'umuntu akunda gusenga ni nawe wagira akunda gusenga cyane burya turakunda gusenga iyo tumubwiye mimi tugiye gusenga aratubwira ati nimugende na hano nyine ahantu yizeye ahantu atizeye ntatubwira tugende mimi afise urukundo kandi mimi afise ukwihangana kandi ikindi kintu mimi iyindi ngabire mimi afise cyane twamwigiye ko ituma tunageze no ngaha atakibazo na kimwe dufise arasenga cyane wowe muvukana na mimi kandi mubana mu rugo rumwe ni kuvuga uramuzi mimi cyane kurusha undi muntu uwo ari we wese ni ikihe kintu uzi kuri mimi cyiza abandi bantu batamuziko twebwe twakuze ata rukundo tuzi ariko kubera imana yaradusize mu rukundo kandi ikindi nacyo iduha abantu batwitaho badukunda niyo tugenda tubona neza y'imana imana iradukunda kandi iratwitayeho yaduhaye abantu benshi badukunda kandi no kubera abantu bose badukunda iyo bava bakagera turabashimiye cyane kandi nabo nyine turabakunda. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico cyanyu mushikirizwa na Joe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi twakiriye mutonyi wa Mimi Mireille. Mimi Mireille musanzwe mumenyereye mu mafilme agiye atandukanye haba mu Burundi no mu Rwanda hose amaze gukinayo. Uyu munsi rero tumutuyagisha mutonya wiwe utunaturiya atubwira ingene Mimi amuzi kugira uburyo Mimi babanye akiri muto uko yarameze. Reka ndaguha ikaze widondore ariko aradukurikirana kuri Yaga Tech TV. Welcome. Jewe akazina kanjye nitwa Irakoze Grace twadukana Mimi muvukana muri banga tukana turabana ubwira wa kangahe gende wa gatandatu Mimi mwarabanye ruguru mwese muri kumwe yari umuntu ameze gute ntiyarabayeho neza cyane akiri hariya ruguru waruvuze ntiyarabayeho neza mba amashuri byari bimeze gute cyaragenda neza amashuri yahereye muri Nevyemu yahereye Nevyemu cyaraza namwe ubuzima bwawe bumeze gute muhira nyine twe twarize n'ubu turaciga n'ubu niba tubeshejeho niwe aturihira minervare niba turihira byose ubu ubugeze mu kangahe wewe ngeze w'icyenda Mimi n'umuntu azwi n'abantu benshi kandi akina sinema nawe nihe mpano wiyumvamwo wumva umengo uzoba umukinnyi wa sinema cyangwa uzoja mu bindi naje impano yanjye ni gukina sinema nanjye nta bindi hariyo umaze kugeragezamo gatoya nk'agaparti gatoya nirasohoka vuba tuyitege wakina nk'umuntu ameze gute ukina ni na ba Mimi wowe niye hore wari ufise ihore hore nyine ivuge wakina hore urimo wajuwa hore imeze gute waba uri umumama waba uri umukobwa w'umunyeshure nari umunyeshure acimba ku ishure acimba agacimba agiye mu bahungu cagiye mu nzoga ntaje wacu utaha kwiryamira nja muhira nivuga wari umukobwa w'amakosa menshi adashobotse kandi usanga ari kumeze no mu buzima busanzwe agenda atekereza iyo Mimi ashavuye umuntu aba ameze gute Mimi jemba mwenga nyine ntabashavuye cyane Mimi ashavura uyu yabarakariye muhira ugasanga yashavuye gose usanga bameze gute twebwe ko vraiment ntadushavurira kandi tumukorera ishavu nta makosa mukora nta mashavu nta mantuze dukora kwera nta makosa ubu nta gakosa na kamwe wigira ukora turabizi abantu barimo barakora ntihabura udukosa bagenda barakora duto duto we nta na kamwe ukora
ntihariho nk'amasaha yashinze ati ntuzorenze 18 utarataha. Asha twe tuguma mu rupangu na namwe tuje adutumiyeho nyene niho tugenda. Hamwe iyo yishimye naho iyo Mimi yishimye aba ameze gute ibintu ahora akora iyo yishimye ku buryo ubonye abikoze uvuga ati ahantu Mimi nabonye arishimye afite umunezero uyu munsi. Mimi yakunda nyine kunezereza mu mutima wiwe ntakunda gushavura wabaza umutima wiwe cyane aba umuntu nyine yiha amahoro mu mutima wiwe. Ibintu uraca akora iyo yishimye cyo bigenda gutaca basohokana nyine avuga ati namba murambiwe none mwarambirwa mwaza ndabasohokana mujye gutembera ahantu dushaka hose. Mu kibano ubona bamufata gute abantu mubana ababanyi? Bamufata neza cyane. Ugishika i Bujumbura n'iki kintu cyagutangaje? Ugishika i Bujumbura ikintu cyakunyuzuye urabona hariho nk'umuntu avuye nka ruguru aza akabona ajya amatara ya Bujumbura akamuhonora akabona ama etaje ashyize muri ville akazimira. Wowe umaze kuzimira kangahe nko mu gisagara cya Bujumbura? Nta rimwe ndazimira. Ndazimira rero twe nta namwe tujya nshuro nyine tujyanye namwe tuje ajya ama etaje nigeze sirimwe mba injino oya kenshi nkiri umwana muto twarazana na mama twarabaye ino kenshi na mama na mutoya wanje. Uyu munsi ni anniversaire ya Mimi ni ikihe kintu mwamuteguriye nk'abantu muvukana? Twamuteguriye akantu muhira kameze gute twibira iryo banga? Oya twibira Mimi rona si hari ngaha ntawe uhari tweri tubwira iryo banga mwamutegura iki? Twizeye none twebwe urumva n'ikiganiro kizosohoka mu nyuma mwamaze kubimuha urumva tubwire na gake nagasitiza nyine twamuteguriye. Yego nyine nteko ushaka kumbwira canke nako turagafise ako kantu mutazanye ngaha mu sare ako twateguye twakamuhaye ngaha. Aha mu gisagara hari ibintu byinshi biryoshe ibintu byinshi biryohera amaso ibintu byinshi biryohera akanwa. Ni ibihe bintu iyo ukeneye kwenjoyinga iyo ukeneye kuryoherwa uca usohokera hehe uca uja hehe? Dusohoka ari bimwe dusohokanye. Wowe ntushobora kwitora ngo wisohokane? Oya ntitwashobora. Basi nawe muvukana? Twe tuvukana amahera twayakura twe ntitugenda ahantu Mimi tugiye tugende. Mimi n'umuntu akunda gusenga ni nawe agira akunda gusenga cyane burya? Turakunda gusenga iyo tumubwiye Mimi tugiye gusenga aratubwira ati nimugende na hano nyine ahantu yizeye ahantu atizeye ntatubwira tugende. Aca ababuza ati ntimujeyo? Ahantu nyine avuga ati harya hantu hari Imana turagenda gusenga cyangwa tukajyana nawe nyine tukajyana. Uyu munsi ni isabukuru rya Mimi ni irihe jambo wamubwira? Nyine ndamubwira isabukuru nziza abaye umwana mushyashya avutse abaye umwana ubu ni cyo kintu bamuhanura ikintu wari ubona adakora kitari ku murongo ku buryo uruvuga ati shawe nubwo uri mukuru wanjye bakwiye guhindura aka kantu? Kuri jewe cyo mbona nta kimwe ashadakurikiza ku murongo gusa abigira neza akurikiza ku murongo. Ikintu amaze gukorera mu buzima bwawe ukumva umutima wawe urishimye ni iki? Ikintu dukorera mu buzima bwanjye nyine aricyo tumusabye cyose araduha. Je nk'unamubwiye nti iki n'iki arampa. Nicyo gituma Mimi aduha ibintu byose twifuza. Aduha ibintu byose twifuza. Yego reka twitege rero ni seri mbe uzokina mu cyane filime ihera? Filime yitwa gute? Nta niyo wibuka noneho kuko ni nyinshi harigeze gukina muri nyinshi. Gusa ziracanga ni nyinshi cyane izo Mimi amaze gukina. Oya mvuga wowe iryo uzokinamo yitwa gute? Iryo wamaze gukina turindire gusohoka? Iyo nakinyemo inama izosohoka ryari? Dusohoka mu kwa kabiri. Abo muvukana bose mbe bazoba bayirimo? Se ni wowe wenyine? Turimo turi batatu. Okay reka twizere ko izoba iryoshye rero. Yego reka tugusezere rero ikindi gihe nibaza ntitwakurondere kuzoca utwitaho. Yego sawa merci. Nawe merci murakoze. Yego
Yes, ubu naho twakiriye uyundi bavukana na Mimi Mirelle atwidondora atubwira amazina yiwe n'ibyo asanzwe akora mu buzima busanzwe. Karibu cyane. Murakoze. Nitwa Irakoze Delice. Nkaba nahejeje imanite muri 2023. Sa? Nahejeje imanite muri 2022. Nta kazi mfise. Uri mukuru wa Mimi cyangwa uri mutonyi wa Mimi? Umutoya wa Mimi kugira ngo ndamushyikire hariho undi hagati yacu. Wize iki? Informatique de gestion. Wow. Mimi uyu munsi ni ku isabukuru ryiwe. Ni umunsi mwiteguriye gute? Ni umunsi wagenze gute? Uyu munsi wagenze neza. Nibaza yuko anniversaire ya Mimi biragenda neza, biratangura biragenda neza. Ari ibindi biza kuba rero bishyushye. Uko Imana iza kubidushoboza. Ni ikihe kintu Mimi umwigirako? Icya mbere twigira kuri Mimi afise urukundo kandi Mimi arafise ukwihangana kandi ikindi kintu Mimi iyindi ngabire Mimi afise cyane twamwigiye ko ituma tunageze no ngaha ata kibazo na kimwe dufise, arasenga cyane. Ibyo twigirako kuri ibyo turabimushimira, turi batoya biwe kuba afise ingabire nk'izo ari bukuru wacu ni iby'agaciro kuri twebwe. Hari ibyo mudashobora kubona mwebwe ariko twebwe tubana mu nzu turabibona kandi nawe nyine abyumve, turamukunda cyane kuko nawe adashobora kubyibaza kuko hari ibintu byinshi tumwigirako. Mushobora kubaza ati kubera iki none abo hanze bamukunda iki, ati abo hanze bafite ibisanzwe byo kuba tumufise, niko ni iby'agaciro kanini. Turamukunda cyane cyane nyine namwe mumva nawe. Yes. Wowe muvukana na Mimi kandi mubana mu rugo rumwe, ni kuvuga uramuzi Mimi cyane kurusha undi muntu uwo ari we wese. Ni ikihe kintu uzi kuri Mimi cyiza abandi bantu batamuziko? Ikintu cya mbere ndamuzi ko urabizi noneho abantu b'abasitare usanga bafise amaporogaramu menshi, guhura n'abantu benshi, bafise abantu benshi bamurondera gusohokana nawe, ariko Mimi gahunda yiwe niwe n'Imana. Hari abantu benshi bamurondera bamutelefona bamubwira ngo dusangire, ariko nta mwanya afite wo gutakaza. Nta mwanya afite wo gutakaza, ni twebwe nawe gusenga Imana. Ikintu kitubeshejeho ni ugusenga Imana twebwe twenyine. Ikintu cy'Imana numvise kigaruka cyane mu muryango wanyu. Ni cyo kintu Imana imaze gukora mu buzima bwawe ku buryo uvuga ati sha nari narahomvye igihe ntari bwamenye Imana? Ikintu navuga Imana imaze kunkorera, twebwe twakuze ata rukundo tuzi, ariko kubera Imana yadusize mu rukundo kandi ikindi nacyo iduha abantu batwitaho badukunda, niyo tugenda tubona ineza y'Imana. Niyo mpamvu Imana ntitwoyiheba pe, ntitwoyivako cyangwa ngo tugende ngo dukurikire ibyo dukurikira, wapi. Ahubwo tubanza kwitaho Imana, ibyo abandi tukabyitaho mu nyuma. Nuko waruvuze ati twakoze ata rukundo tubona cyangwa turonka. Haciye nipfuza kumenya ubuto bwanyu bwari ubuto bwari bumeze gute, uce ku ncamake. Ubuto bwanyu bwari bumeze gute? ubuto bwacu navuga yuko nyine bumeze nk'ubwo abandi bose nyine bagiye barabona n'ubuzima bwa ruguru. Ni ubuzima nyine butaba bumeze neza, ariko nyine Imana iradukunda kuko yaducikanye mu gisagara. Nta nzu tuhafise, nta famiye nyinshi turazihafise, ariko ntabwo zitwitayeho. Numva nyine kuba turi mu gisagara dutunze na mukuru wacu, numva nyine nawe tuzuba ni ibintu nyine byo gushimira Imana. Ni ibintu nyine kandi nawe nyine byose abikura ku Mana. Niyo mpamvu tumukurikira kandi ikintu cyose aduhanuye tutegereza kukigendera kuko nawe bifise aho byamushikanye.
umva nyine kuba imana yadukoreye nyine bikomeye nyine ntitwo sinzi ingene nobivuga ndabuze ingene nobivuga ariko tugusa imana iradukunda kandi iratwitayeho yaduhaye abantu benshi badukunda kandi no kubera abantu bose badukunda iyo bava bakagera turabashimiye cyane kandi nabo nyine turabakunda yego muri cya gihe bitari bwagende neza cya gihe ubuzima butari bworoshye ni ikihe kintu wipfuza kuba wowe ufise cyangwa kuba woronka utaronka ariko ubu ubonye icyo kintu ukironka mu buryo bworoshye ni byinshi ni byinshi cya mbere igihe ntari mfite ubuzima nyine bumeze neza narifuza gushika mu gisagara narifuza gushika mu gisagara kumva umva adafise umuryango uri ino umva gushika ino ntibiba byoroshye rero imana yakoze kudushikana mu gisagara kandi n'ukuri ubuzima bwo mu gisagara abandi bavuga ngo nyine ngo bumeze neza ariko twe tubayeho neza kubera imana neza n'ukuri ntacyo tuyiburana nta kintu na kimwe twifuza ngo tukibure tumeze neza n'ukuri icyo ni icya mbere icya kabiri ikindi cya kabiri nshimira imana uko nahereje amashuri mu gisagara kuva septieme umva nyine imana yarashoboje ndinda mpeza ndi ngaha umva nyine kari ibyo gushima imana kandi nibaza ko n'imana izompa n'akazi mu gisagara akantu ko mu gisagara haguma kagaruka ariko sindi kadavuga mu gisagara gusa imana ishobora kutugirira neza tukajabuka n'imbibi rero urumva imana nitubonera imbere niyo mpamvu tuyikurikira hama yonyine akaba ari yiturongora kugira ngo dushike ku byo yaduteguriye mu gisagara hamwe na ruguru ni irihe tandukaniro rihari kumbure umuntu wo mu gisagara aba ajyanye umuntu wa ruguru yaba ntagihari peka ibirusa nyene ruguru nuko hakanye ariko ino harashushe icyo cyonyine oya nyene umva nyene n'ubuzima bw'ino nyene mu gihe nyene witwara neza ubuzima bw'ino buraryoshe mu gihe witwara neza kuko imana iguhezagira bivanye n'ingene wifata nukumbuye akantu k'agatadowa gucana ku itadowa cyane navyo wagize wewe ivyahe gucana ku itadowa urabizi ntavyonzi mwacana gute yari amatara nyine naho nyine sanzwe ahubwo sinari ingene bakitwa twagira twacana burya buntu bw'ubuti cyangwa ububuji hari ibindi navyo bagira vy'igitoro nyambara igitoro bagasuka mu vy'amazutu navyo nyene nivyo twacana ariko nyine ubu ntiturinda kudomeka n'ikibiriti mba turatsa nyine amatara bikagenda neza tukabahabona umva nyine ko imana yatugiriye neza na ya myotsi yo mu ziko imyotsi myinshi ubu ni ku makara kuri turayishimira imana kuri twe turayishimira kandi ibyo yadukoreye nyine ni byinshi ariko n'ibyo itaradukorera ni byinshi cyane numva niyo mpamvu dushaka kuba ku bugombe bwayo kugira ngo dushikane aho yaduteguriye Mimi navuga ko ari mu ndoto ziwe zo gukina filime kandi byaramukundiye araba successful nawe indoto zawe ni izihe indoto zanjye kuri pesi ndazimenya nta ndoto zawe uramenya oya cyo wifuza kuba umugestionnaire akomeye cyane mu gihugu cy'Uburundi urabizi ko ngaha mu Burundi nyine bimeze ibyo wigiye si byo uronkamo akazi rero maze guheza wiga ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo ushobora kuronka akazi bigufashe nuko twese nuvuga ngo nzo umugestionnaire imana niyo ampa akazi ariko kose nzobishima mutonyi wawe tugiye kuyahagambira yuko amaze gukina muri filime nubwo itarasohoka nawe nta gafilime na kamwe murakina na Mimi nubwo kataba karasohoka tunakitege kubera iki yaragusabye urabyanga kandi nazaransaba ariko ntagahari kubera ikintu utogerageza ngira bizoza mu nyuma bizoza ariko nobivuga ubona yuko ushobora kwakitinga urabona ko ugenda ubishobora yaravuze mu kiganiro koko kugira atangire gukina filime atarazi ko ariyo mpano yiwe kumbe nanje hari igihe nzobigerageza ugasanga niyo mpano yanjye niye hore muri filime ubona wokina ikakugora ikangora
sha ni kuri hore nokina pe ko yongora gukina bijya bakina baryamye iki umva Eh, nyene bizongoranye niyo yongora baryamye mu gitanda ijya bari mu gitanda erega haba hariho n'amakamera bari n'abantu vyo benshi vyongora byogora kubera iki abantu amajambo boca bavuga eh amajambo y'abantu oja hasi notinya amajambo y'abantu kuko abantu baravuga bafise vyinshi n'ubundi baba bavuga ku muntu ariko kubera umuntu aba azi ingingo n'ivyo yihaye wenyene kugenderamo ivyo ntibimutera kwaje jewe nyene sinumva nyene no binezerererwa ivyo wombajije hama hore nawe wumva wukunda kuko uvuga ati hore bayimpaye ntayo ndamenya ivyo umuntu bibase ngo bimbaza mu gihe mwamaze kubimbonamo babwira ibintu vyanyoroheye n'ibitanyoroheye Yego. kuko ubu ntarabibamwo nzokurondera mu nyuma wahise uriko kwikina urandenganya hama yo kurira nayo yokorohera eyo kurira nabishobora akantu ko kurira urakumva ko ari ibintu bisanzwe usanga uri muri babandi bakundanye n'umutipe gatoya kibakora ko baca biriza wapi reka ndagushimire cyane rero je tuzogaruka nawe wagiye muri sinema ndifuza kubona niyabishaka n'imana niyabishaka gusa nawe agatege kawe karakenewe nawe agatege kawe karakenewe ko kubishaka agatege kanje kuko imana ifasha uwifashije urabizi ndabizi ariko umva agatege kanje abakinnyi b'amareresi nka bose cyangwa nka bose turazinanye umva inshuti zanje nizo nshuti zanje umva nyene agatege ntivyongora iyo ndagakure rero imana yabishoboje nzobijamwo ndagushimire cyane okay bye murakoze yego